Ni hafi igihe cy'isaha zitandatu muri komine Mutaho, ishure nshingiro rya Masango mu ntara ya Gitega. Aha niho habereye ibirori vyo gutanguza umugambi wo guha amata abanyeshure mu nyuma yaho bari basanzwe babafungurira. Umugambi uzorangurwa mu ntara indwi z'igihugu. Umugambi kandi ufashwe mu mugongo n'ishirahamwe PAM hamwe n'igihugu c'Ubufaransa. Imbere yo gutangura icese urwo rubanza, urwaruka rwaho rwabanje kwakira abashitsi n'imbyino nyinshi kandi zitandukanye. Ivyo biheze icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu yahavuye ashikiriza ijambo. Ngira ngo rero sagaseshwa rumuri twamaze kubibona, twamaze kuvyumva, ndetse bamwe bazatanguye no kuvyinovora yuko uyu munsi ari umunsi w'iteka n'akanyamuneza twese dufise ko gutanguza umugambi mu ngona bivuge muri rw'ifaransa nk'uko uwo mugambi witwa renforcement de la chaîne de valeur urée mu kinyamazuru. Mu Kirundi siriko tuvuga ko ari umugambi wo guteza imbere igisata c'amata. Muzi ko cagutse cane, kirimwo ibindi bisata byinshi, mugabo co kiguma hagati kuva ku barima, aborozi, abaganga, abahingura, abadandaza, indero n'ibindi bisata bitari bike. Uyu mugambi rero uje wiyongera kw'indi migambi myinshi iriko irarangurwa ngaha mu gihugu cacu Burundi. Umugambi uzofasha nko kumavyumvise kugwiza amata muri ntara ya Gitega biciye mu gufungurira amata urwaruka ruri mu mashuri. Ubwo nabwo uwo mugambi nawo ukaba usanzwe uzofashwa n'igihugu c'Ubufaransa mu gutanga uburyo buzokoreshwa bakoranye n'ishamwe mpuzamakungu PAM. Uyu mugambi nk'uko mwavyumvise amajambo yamaze gushikirizwa ukaba uzotuma abana bashika 13,500 bashobora kuronka amata banywa bari kw'ishuri. Uyu mugambi nyene uzotuma imihana y'aborozi b'inka, abapfasoni bibungenze, abapfasoni bonsa n'abigeme b'imiyabaga bahatorera koyoko. Abo nabo bose bazoba bangana n'5,000. Byumvikana ko uyu mugambi turiko turatanguza uyu munsi uzofasha abantu bangana 18,500. Turashimye rero cane igihugu c'Ubufaransa catanze uburyo kugira ngo uyu mugambi uzoshobore kuranguka. Tugasaba ico gihugu kubandanya kidushigikira no mu yindi migambi turiko turangura ngaha mu gihugu cacu na cane ngaha mu ntara ya Gitega. Banyakubahwa mwese mukoranye ngaha, bashinga ntahe, bapfasoni, barezi, rwaruka. Itariki 14 aho hari muri Munyonyo ukwezi kwa11 mwaka w'2018, no kuvuga umwaka uheze, leta y'u Burundi yongowe na Nyecobo Petero Nkurunziza yaremeje umugambi w'igihugu wo gufungurira abana mu mashuri shingiro. N'umugambi wateguwe wishimikije ivyiyumviro nyamukuru bigize umugambi w'igihugu w'iterambere ry'u Burundi uzorangwa mu kiringo c'imyaka 10, umugambi Plan de Développement twese turawuzi. Uyu mugambi rero wo gufungurira abana bari mu mashuri shingiro wemejwe na leta mu mwaka uheze ufise intumbero nyamukuru yo gufasha abana kwiga bafunguriwe neza, gutyo bagira amagara meza, bige banonokewe, mbere bagire ko baronke n'umwimbu wisununuye mu mashuri. Banyakubahwa mwese mukoranye ngaha, bashinga ntahe, bapfasoni, rwaruka,
umugambi wo kugaburira abana mu mashure ni kimwe mu bizotuma n'ubutunzi bw'igihugu bwiyongera cyane cyane ku barimyi n'aborozi, mu gihe twofata nka nkama intumbero yawo n'inyungu ufitiye abaregwa n'abenegihugu. Uyu mugambi rero aho uriko urashirwa mu ngiro uratuma abana bijukira ishuri bakiga banorokewe, mbere n'umwimbu ukiyongera kuko niko ndabivuga. Leta y'u Burundi rero yariyemeje gufata mugongo uyu mugambi, niko mvuga ku ruhande kwiga ca leta mu kuwuterera buri mwaka. Urantega amatwi, amafaranga angana imiliyaridi 4 n'imiliyoni 600 y'amarundi. Leta yariyemeje kandi ko uyu mugambi ugaburira abana ukoresheje ibifungurwa twimburira ngaha mu gihugu cacu. Abize mu myaka iheze muribuka ifungwa twaroswa mu mashuri y'uburaro ikora interna byaba muri pamu, iyo byazanana nta na kimwe caba ngaha mu Burundi. Ubu turiko tubikora rero dufata iyi ntumbero yo guteza imbere abarimyi, yo guteza imbere aborozi, ariko kandi tugaburira urwaruko rw'amashuri kugira haboneke ibifungurwa. Uwo mugambi ukoresha mu mashure harakenewe rero ko abenegihugu bakura amaboko mu mpuzu bakaja ku kivi bakarima bakimbura, kugira ngo biciye muri uyu mugambi abenegihugu baronke aho bashorera gusesekara ibyo bimbuye. Nakaryo keza rero ko kubibutsa mwebwe abenegihugu cyane cyane abo ngaha muri komine ya Mutaho ko leta yafashe ya mbere mu gufata umugongo abenegihugu bahurikiye mu makoperative. Turabahamagariye kwinjira mu makoperative yo kugwiza umwimbo cyane cyane mu gisata c'ubworozi n'uburimyi. Murime, mworore, mukorere mu makoperative ibikorwa bitandukanye mwiteze imbere, gutyo umugambi w'igihugu wo kugaburira abana uzoronke aho usumira, maze uburyo bukoreshwa bwose muri uwo mugambi butahe muri mwebwe. Murumva ko nk'uko twaba twayivuze koperative koko ari inkingi y'iterambere rirama. Banyakubahwa mwese mukoranye ngaha, bashinga naha bapfasoni barezi namwe gwaruka, nakanya keza rero ko gusubira gushimira leta y'igihugu c'Ubufaransa kuri mugambi turiko turatanguza uyu munsi ngaha muri komine ya Mutaho mu bijanye no kugwiza umwimbu w'amata. Leta iriko irakora ibishoboka byose kugira umwimbu w'amata wongerekane. Ni n'akaryo keza ko gushimira abenegihugu bafashe ya mbere mu kudufasha guhingura umwimbu w'amata uvuye mu benegihugu. Mboneyeho akaryo ko gushimira no gutera intege yashya mwumvise rihingura amata yaha mu Burundi yitwa Model Dairy Burundi, twese tuzi ku izina rya Natura. Ririko rirakora amata y'akanovera, twese turabishigira ntahe. Ayo mata nayo akaba ariko arakoreshwa mu gufungurira urwaruka ku mashuri amwamwe yaha Igitega. Abize mu myaka iheze mwaka nyirawo gatatu wa gatandatu mu cigwa ca étude d'imérite twacita ico gihe, iryungane Loreta na Lima Kompe baritwigisha mugabo yuko Lore ari novuga un remède anti abandon scolaire byanje batubwira. Uyu munsi rero tugeze kwini ntambwe yo gutahura akamaro uruhara rw'amata mu gihugu. Turasabye rero ishirahamwe mpuzamakungu rije no kugwiza ibifungurwa ariryo PAM, muzi ko dusanzwe dukorana neza no muri uyu mugambi wo gufungurira abana, kubandanya gukora kurangura iyi migambi nk'iyi hirya no hino mu zindi mpande z'igihugu. Turateye intege abenegihugu muri rusange ngo bijukire amakoperative y'ubworozi, maze umwimbu w'amata ugwire. Bongereze nako bayashikane hirya no hino mu yandi makomine hirya no hino mu zindi ntara z'igihugu, na cane cane
biciye muri bya bigo byo kwegerezamo amata bimwe twita centre de collecte du lait, kugira ngo amashirahamwe ahingura ayo mata azoze kuyabagurira ayakura ahantu hateguwe neza. Bizotuma twiteza imbere, bizotuma mwiteza imbere, kandi ushobore no kugira amagara meza n'ibondo byanyu byoye kugwaragurika bivuye gufungura nabi. Kuba mwese mukoraniye ngaha, imbere yo kurangiza rino jambo turasubiriye kumenyesha ibihugu amashirahamwe dusanzwe dufashanya ko leta y'u Burundi yihaye intumbero yo guteza imbere igihugu cacu biciye muri uwo mugambi w'iterambere ry'igihugu cacu imyaka 10 iri imbere, Plan National de Développement. Ni muri iyo ntumbero dushaka ko uwo wese yogira ico agomba guterera kugira ngo imigambi bene ishobore gushika ku ihangiro twihaye, iyo bicisha muri uyo mugambi nyene. Turahamagariye abenegihugu, amakomine gufata mu mugongo umugambi wo gufungurira abana mu mashuri mu ntumbero yo gutuma ugwaruka kwiga bworohewe, maze umwimbu wabo nawo wiyongera. Umushikiranganje w'indero nawe nyene niho yarari, aha mbere yagabishije umuntu wese yoba afise umugambi wo kuzonyuruza no kugurisha ayo mata kuko ngo asanzwe agenewe urwaruka gusa. Kuri uyu munsi uri hejuru nagomba kugaragaza akanyamuneza mfise ko kuba twatewe iteka yo kwakira nyakubahwa Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu cacu Burundi kugira ngo yifatanye natwe mu gutanguza ku mugaragaro uyu mugambi wo kugwiza amata ngaha mu ntara ya Gitega. Uyu mugambi mushasha ugira utanguzwe na nyakubahwa Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu ushitse mu gihe amata yari asanzwe afungurirwa abana bari mu mashure shingiro amwe yo ngaha mu ntara ya Gitega mu makomine ya Nyarusange, Ryansoro na Buraza. Nakarusho kanini kugwaruka rusanzwe rwihereza ayo mata ku magara yabwo, aho mbere rucarunonokerwa mu gukurikira neza mu ishure n'umwimbu wabwo ukiyongera ku buryo bushimishije. Nyakubahwa Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, n'iteka ntangere muduteye kubona mwaje kwitanguriza imbona nkubona uyu mugambi. Ikimenyamenya ko leta yamaze kugira uwayo uyu mugambi wo gufungurira abana ku mashuri. Nakanya keza ko gushimira leta ukuntu ifata mu mugongo umugambi w'igihugu wo gufungurira urwaruka ruri mu mashure shingiro y'intara indwi na Gitega irimwo. Imbere yuko dutega amatwi ijambo mwatutekereye, nagomba nibutse yuko aya mata ari ay'urwaruka, yuko tugiye gufata ibihano bihanitse by'uwo wese azoza arayanyuruza baja kuyadandaza n'ay'urwaruka, kandi nabo nyene ngenda bariye yuko bayanywera ku mashuri saho gutahana muhira. Bahavuye baja guha abana ayo mata mbere banabafunguriye. Abana bati turashimye. Eka n'abigisha bati turakengurutse uwo mugambi. Tangisha Leonidas sanzwe ndo mwigisha umwaka wa kabiri. Kumva tunezerewe cyane rwose, turatunezerewe cyane kubera tubona ko n'ubumenyi bushobora kwiyongera cyane. Ego umwimbu urashobora kuduga cyane turavye n'ingene abana bitaha ivyigwa tugeranije no mu myaka iheze. Turashima cyane koko gose, turashima uyu mugambi gose. Yego.